And God was just speaking to me 3 days ago to pray for the president of Burundi. I think his name is Evariste. They speak French. I saw him in hospital, and we need to pray that what killed the former president will not kill him. Ayo majambo yose mukaza kuyakurikira muri aya makuru ku buryo burambuye. Turasubiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese hadukurikiye ahereriye. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho twabateguriye mwe mwese mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru vyo kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Ni umwanya w'amakuru agezweho twabateguriye muri uyu mugoroba turi ku wa kabiri ku igenekerezo ry'umunani mu Kakaro 2025. Tukaba tubazaniye amakuru akomeye cyane, tubasaba kugira ngo aho muri hose mwumvirize, n'utari wayumviriza ubisangize na bagenzi bawe kugira ngo badacikwa nabo, kandi kugira ngo juronka ibiganiro n'amakuru vyacu vy'ukuri kandi bigezweho. Fyonde kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako. Numwanya rero twabateguriye byinshi bigiye bitandukanye, nta kindi kiriko kiravugwa cyane irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi no bimenyesha makuru, uretse inkuru y'umupasitori wo muri Kenya yitwa Mathew Israheli ariko sengera Varisito Ndayishimiye ngo ntapfe nk'uwo yasubiriye ari we Perezida Nkurunziza. Uwo mupasitori wo muri Kenya Mathew Israheli nk'uko muza kubikurikira muri aya makuru avuga ko Imana iherutse kumwereka urupfu rwa Perezida Varisito Ndayishimiye w'igihugu c'u Burundi. Tuributse ko muri 2019 hari uwundi wo muri Zimbabwe yitwa Ndlovu yari yavuze nk'ivyo kuri Perezida Nkurunziza, we rero akaba yatanga imvo itandukanye n'iyuyu witwa Mathew Israheli ariko asengera Varisito Ndayishimiye ngo ntapfe mbere ya 2027. Turabasaba kugira ngo ntimucikwe iyo video yose n'amajambo arimwo vyose mugiye kuvyumviriza ku buryo burambuye. Gusa rero reka tubibutse ivyari vyatangajwe n'uyu mupasitori wo muri Zimbabwe imbere y'urupfu rwa Perezida Nkurunziza. Mu gihe inama nshingamateka yari iherutse gukora ku itegeko rijanye n'imboneza y'amaho, reka tubibutse ivyagiye biravugwa. Hari abavuga ko berekwa atavyo bazi ndetse batazi n'ico bisigura, ariko kuvyumva navyo si bibi. Hari abavuga ko rero berekwa ariko ivyo bavuga ntivyigere bishika, ariko ivyavuzwe kuri Nkurunziza byarashitse. N'amajambo yavuzwe n'umunyazimbabwe Prophet Ndlovu kuwa 28 mu Kakaro 2019, no kuvuga amezi 10 n'iminsi 10 mbere yuko Perezida Nkurunziza ashengera. Video rero ikaba yavugwa mu Congereza igira iti kuwa 28 mu Kakaro 2019 mu masengesho yo ku munsi w'Imana yabereye mu ishengero Divine Kingdom Baptist Ministries, umukozi w'Imana Ndlovu yatanze ubuhanuzi ku ihanga ry'u Burundi muri aya majambo: kuvyerekeye igihugu c'u Burundi dukwiye gusengera uburongoye ico gihugu ngo their leader. Vuba baherutse kumuha izina ry'icubahiro ridasanzwe nga very big title. Sinzi uwiyumviriye kumuha iryo zina, ngo sinukubahuka no kubabwira iryo zina bamuhaye kuko kubwanje bisa no korogota ku Mana. Niko rero uwo Ndlovu yoba yarashikirije, akaba yarabandanije agira ati ni izina ry'icubahiro ubundi duha Imana gusa. Imana yarambwiye iti narababajwe cyane n'ibi bintu, haraciye ukwezi kurenga ivyo bintu bibaye, vyakorewe mu ikoraniro ry'umugambwe wiwe, bamuhaye izina rihabwa Yesu canke Imana Data. Imana yambwiye mu mpwemu aho nariko ndasenga muri kino gitondo nti ngwanya abuzuye ubwibone, Imana igiye kumugwanya, akwiye kwihana, na cane abamuhaye iryo zina bakwiye kurifuta. Niko rero Dr. Ndlovu umupasitori wo muri Zimbabwe yoba yarashikirize ico gihe kuwa 28 mu Kakaro muri 2019. Akaba yarabandanije agira ati twumva ko utwara Burundi ari umukristo w'umukizwa, Imana iramukunda, yaramutabaye igihe hariho abamumaramaje. Hari abamumaramaje ku buryo buhatswe no kumutembagaza. Imana ivuze ko batamukuye ko iryo zina azova ku butegetsi bidaciye mu birori vy'iteka. Ivyo rero tubibabwiye kuko hari n'uwundi mupasitori wo muri Kenya yitwa Mathew Israheli avuga ko ariko arasengera Varisito Ndayishimiye ngo ntapfe nk'uwo yasubiriye ari we Nkurunziza. Akavuga ko Imana iherutse kumwereka urupfu rwa Ndayishimiye. Muri 2019 hari uwundi wo muri Zimbabwe
iyari ndorovu twababwiye yoba yarashikirije kuri nkuru nziza. Reka rero murabe iyi video yose ndetse tukaza no kuyibasigurira mu rurimi rw'ikirundi kugira ngo mwese mwumvirize amajambo arimwo nubwo yatangajwe na Mathew Israel mu rurimi rw'icongereza. God is stretching my eyes to international community. Imana iri kwirambwira ngo ndabe mu bihugu mpuzamakungu. And God was just speaking to me 3 days ago to pray for the President of Burundi. I think his name is Evariste. Haraheze iminsi 3 Imana imbwiye ngo nsengere Perezida w'igihugu cy'u Burundi, ndakeka yitwa Evariste. They speak French. Bakunda kuvuga muri rurimi rw'igifaransa. I saw him in hospital and we need to pray that what killed the former president will not kill him. Naramubonye ari mu bitaro ariko turakeneye gusenga cyane kugira ngo icahitanye uwo yasubiriye nawe kitazomuhitana. It was the issue of high blood pressure. The president twabonye ari ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso ukabije. Of Burundi, we need to pray for him. Turakeneye gusengera Perezida w'igihugu cy'u Burundi ari ubu. There's about to be a transition and God is about to bring in new leadership. Ndetse harimirije ihinurwa ry'ubutegetsi kandi Imana niyo izobuhindura. But let us pray that God have mercy on him. I know the election is in 2027. Ariko mureke tumusengere cyane kugira ngo Imana igirire ikigongwe uwo mu Perezida w'igihugu cy'u Burundi kuko amatora yimirije ari muri 2027. That he reaches the election. Tumusengere cyane kugira ngo azegere muri ico gihe c'amatora. I saw him in hospital and things did not go well with him. Nabonye ari mu bitaro ndetse ibintu ntivyagenze neza kuri we. Things did not go well with him. Bisubiremo ibintu nabonye bitaragenze neza kuri we. So I know that it is none of our business, but let us pray for the president of Burundi. Hallelujah. Ndabizi ko ivyo vyose bitaturaba ariko mureke dusengere Perezida w'igihugu cy'u Burundi. Yes, just lift up your hands and pray for them. Pray for him. Pray for him for preservation of life. Muduze amaboko yanyu kugira ngo dusengere amagara ya Perezida w'igihugu cy'u Burundi. That what the enemy has planned against him will not happen. Kugira ngo icumwansi yoba yarateguriye kizomushikira ntikizomushikire. In the name of Jesus. Mu izina rya Yesu. Pray for him. Evariste, you will not die before your time. We cancel the issue of high blood pressure. Dusengere cyane Varisito Ndayishimiye. Varisito Ndayishimiye turakubwira ko utazopfa imbere y'igihe. In the name of Jesus Christ. Mu izina rya Yesu Kristo. Thank you, Lord. In Jesus. Ushimwe cyane Imana. Nayo majambo rero yoba yarashikirijwe n'umupasiteri wo muri Kenya Mathew Israel yariko asengera Varisito Ndayishimiye ngo ntapfe nk'uyasubiriye. Mwavyumvirije rero muri ayo majambo twagiye turanabasigurira muri rurimi rw'ikirundi kugira ngo mwumvirize neza uko yoba yarabishikirije. Imbere nyuma rero y'ukubona iyi video hari amakomantari y'abantu bagiye batandukanye. Hari uwagize ati ngo nibibe nk'uko Imana ibishaka ntibirirwe baratumwanya bamusengera ngo nukugora Imana nibariko umugambi w'Imana nguranguke nanje nk'umusavyi wayo ndayisavye irandurane ngo n'umugambi wose abarundi turuka amagorwa n'imiheho n'imivumo twazaniwe na CNDD-FDD. Ivyo rero nivyo byaba byashikirijwe n'umwe. Hari undi yagize ati mbega ni gute twosuzuma ubuvugishwa bwa kino gihe ariko kandi gupfa biraryoshe ni inzira nziza cyane twese tugenda Rupfu ahubwo niki nokora kugira ngo ndagize neza inshingano zanje zo muri ubu buzima ndimwo uyu munsi ngo nsanga inbox. Hari undi yagize ati bagire batume ko abapfumu bose ngo babaze ugiye kumwirahira ngo hari ibibanza vy'umuruho gusa kenshi abaperezida nibo biruhisha kuko baba bashatse kwigira ibihangange muri bene wabo. Nguravye Museveni imyaka amaze ku butegetsi ninge n'abayigendera abanyagihugu nk'umwungere.
hari undi yagize ati mbega ni gute twosuzuma ubwo buvugishwa bwa kino gihe ngo murantunge. Undi yagize ati ngo ashamba yahaga aramwereka rindira kimwe gusa ngo nimba izo ndoto ziwe yarazibonye nasenga ubwiwe kandi mu bwiherera pana kubishira habona ngo bimenyekane ko ariko asengera perezida nimba atariko asaba akajumbu kwa Varisito Ndayishimiye. Ngo rero indi komanteri ivuga ngo nibareke inzego n'umutima mubi ngo barabe ivy'iwabo ngo apana ivy'iwacu. Imyigaragambyo barembeje hanyuma ngo barerekwa ngo hahaha nibamufate bamufunge kuko asa nka babandi. Hari undi yagize ati ngo ngwiki abagatulika nibo bakunda kuvuga ijambo ngishaka ry'Imana riranguke. Niko indi commentaire ivuga. Ni commentaire nyinshi cyane rero zoba zashizwe kuri iyo video yoba yashizwe habona na Pasteur nahazwe ku rubuga rwiwe rwa Facebook. Bikaba bije rero bikurikira n'ayandi makuru menshi yagiye arashikirizwa mu minsi iheze nambaye haga yemeza ko Perezida w'igihugu cy'u Rwanda yoba yarapfuye mu minsi iheze. N'amajambo rero Perezida Paul Kagame ubwiwe yoba yaravuze ko atamuntu n'umwe atazopfa ndetse ko ababunza ibihuha ataco bomugira nk'uko yabishikirije. Naha rero duhereje ivy'iyo video iriko irahanahanwa irya nino ku mbuga ngurukana umenyi garuka umupastori wo muri Kenya yoba yavuga ko ari gusengera Varisito Ndayishimiye kugira ngo ntazotwarwe n'urupfu nk'urwatwaye Perezida w'igihugu c'u Burundi yamubanjirije ari we Pierre Nkurunziza. Reka rero mu yandi makuru twabateguriye tubanyuriremwo kuri ibi. Tugarutse kuri politiki yo mu karere, Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda waragabisha bifuza gutera u Rwanda ko bazohura n'akaga. Aragabisha bifuza gutera u Rwanda ko bazobona akaga gakomeye. Perezida Kagame akabagira ati hari abahiga ngo bofata Kigali ngo bafise inguvu za drone n'ibindi. Dufise ubushobozi bwo kugenda ibirometero ibihumbi 2 kuva Kigali kugwanya abaduteye tukabasanga iyo bari. Drone iyo zizananye hose dushobora kuzisanga iyo ziri tukazishwanyaguza. Ni ku munsi wo kwibohora ku nshuro 31 Perezida Paul Kagame akaba yararaye agabishije abifuza gutera u Rwanda ko bashobora kubona amahano. Mu ijambo rero akaba yaragarutse ku ntambara ya Kongo aho yagiriza ibihugu bimwe bimwe vyashigikiye Kongo kurungika abaja gufasha leta ya Kongo mu kwica abanyagihugu bayo. Paul Kagame rero abayemeza ko baje buzura ku mipaka bashaka gutera u Rwanda ahubwo ngo batoshaka gutera M23 ngo muzobaze ivyabereye Goma na Bukavu. Niko Paul Kagame yoba yarashikirije ngo babonye vyanse rero baraje tubaha inzira mu mutekano barataha iwabo, ariko iyo bihenda bagatera u Rwanda bari gupfa. Ndabivuze si inkuru n'ukuri, uzashaka gutera u Rwanda azokwibonera ko nta kabuza. Niko Paul Kagame yoba yarashikirije. Paul Kagame rero akavuga ko hari habirirwa bavuga ubujuju gusa ngo botera Kigali ngo barafise n'inguvu za drone. Aha akagira ati turafise ubushobozi bwo kugenda ibirometero ibihumbi 2 tukagusanga iyo uri tukarwana bibaye ngombwa. Iyo drone zizaye dufise ubushobozi bwo kuzikurikirana tukazisamburirayo. Paul Kagame rero akaba yemeza ko byabaye mu Rwanda byabaye rimwe rizima kandi bihagije bitazosubiraho. Abantu barenga umuriyoni bishwe mu mezi 3 ngo ni jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Tugaruke rero mu gihugu c'u Burundi, tugaruke ku vyatangajwe ku matora n'ubundi. Hari ijambo rikomeye cyane ryatangajwe na Kefa Nibizi yavuga imbere ya Perezida Varisito Ndayishimiye kuwa 26 kwezi kwa 6 2025. Tubibutse ko rero mu kwezi kwa ruheje ariho habayemwo amatora. Kefa Nibizi rero akaba yarabwiye Varisito Ndayishimiye ko kuva atangura gutora muri 2025 atari bwigira abona amatora atangirwamwo atagiramwo ubuntu kandi yabonye kuwa 5 ruheje 2025 yaratanze n'ibimenyetso by'ubusuma butagira izina wenyene yiboneye ku munsi w'amatora. Kefa Nibizi rero akavuga ko naho amatora yemewe mu mategeko hariho ikibazo gikomeye ca legitimite kuba rero ngo yemewe nk'ukuri mu banyagihugu
ku butegetsi buvuye mu matora. Kefa Niyibizi akaba yarasabye ko hubaho n'amatohoza yigenga ku vyavuye mu matora, ibiganiro bijanye no gutegura amatora ya 2027. Arasabye ko bafunzwe bagirizwa guhunganya amatora ko borekurwa kubera benshi batwawe n'agashavu k'ubusuma babonye, mbere abona ko abahagarikiye amatora ari bo bakwiriye gupfungwa. Akaba yaranasabye Perezida Ndayishimiye ko hatohirahirangwa akora ikosa ryo gufuta imigambwe nk'uko ryakozwe n'umwami Ntare wa gatanu Charles Ndizeye mu 1966. Ibyo byose rero ikaba yaravugiye Gitega ku igenekerezo ya 26 Ruheshi 2025 mu nama yo gusuzuma ibyabaye mu matora aherutse. Umurwi Seni uraherutse gushinga ingene amakomine azongabanganwa mu moko n'ibitsina mu gutora ba musitanteri. Gutegeko ryashizweho umukono ku wa 4 Ruheshi Murantunge ku wa 4 Mukakaro 2025 n'abakomiseri bagize Seni, abasitanteri bazova mu bwoko n'ibitsina bigabuye gutya. Intara ya Buhumuza rero yakaba biboneka ko harimwo abantu indwi, harimo abagabo 4 b'abahutu ndetse n'abakenyezi 3 b'abatutsi. Intara ya Bujumbura ikaba hibonekamwo abashika kuri 18. Intara ya Burungi ikaba ibonekamo abashika ku ndwi. Murantunge mu ntara ya Bujumbura ntago ari 18 ahubwo nabashika kuri 11. Intara ya Butanyerera rero ikaba ihagarariwe abasitanteri 8. Intara ya Gitega rero nayo ikaba irimwo abasitanteri bashika ku gitigiri c'icenda. Bino biharuro vyerekana ko ku basitanteri 42 abahutu ari 28 bagizwe n'abagabo 23 hamwe n'abakenyezi 5, abatutsi akaba ari 14 bagizwe n'abagabo 6 n'abakenyezi 8. Abakenyezi bose rero akaba ari 13 tubaharuriye hamwe. Lieutenant Colonel Nsavyimana Dioneze niwe agiye kurongora iperereza mu ntara nshasha ya Buhumuza. Iyi nkuru niyo tugiye guhereza ko kuva rero hashizwe intara nshasha hari vyinshi biriko birahinduka mu nzego z'igihugu n'igisata c'iperereza nicasigaye inyuma. Hamaze gushirwaho intara 5 z'iperereza zirongowe nabo bita ba DP mu mvugo koreshwa mu iperereza ry'u Burundi canke directeur provincial de renseignement. Umudepe wese azoba afise ivyegera bishusha n'inzego ziri ku cicaro gikuru. Icegera rero kijejwe ibibazo vy'ubutunzi, icegera kirongoye Nyamiramabi n'abandi bivuga ko ubu rero abafashwe n'iperereza bahora bafungirwa mu ntara bongereye bakorerwe kwamatoza mu ntara. Kumbure abicwa nabo nyene bazohora bicirwa mu ntara nyene. Benshi rero mu bahora bajejwe perezida mu ntara bakaba bagizwe abo bita chef de secteur, no kuvuga ko bazotwara perezida mu makomine. Turacariko turarondera no kumenya rero abagenwe kurongora perezida mu ntara nshasha. Ico tumaze kumenya nuko muri 5 bagenwe ho harimo n'abasirikare 2 babegereye cyane Perezida Ndayishimiye boneka kukabaye akariyo keza kuri Ndayishimiye ko kwifatira mu minwe iperereza. Hano rero tukaba tubwiye no kubayagira abagenwe kurongora iperereza mu ntara ya Buhumuza ni Lieutenant Colonel Nsavyimana Dioneze. Ese yoba arinde? Hari abasirikare benshi rero bibaza ko bazi Lieutenant Colonel Nsavyimana Dioneze bavuga ko uyu musoda atabaho. Byasabye ko rero haronderwa intwazagabo yagwanye muri CNDD-FDD abariyo itanga umuco kuri uyu musirikare asa n'udasanzwe. Aho komeriye nuko n'abandi bamuzi bavuga ko batari bazi ko ari umusirikare ngo ntibarigira babubona mu mwambaro. Nsavyimana Dioneze akaba avuka muri komine Mbuye mu ntara ya Muramvya, akaba yaravutse mu 1979. Mu gisirikare bavuga ko yize amashuri kugeza mu mwaka w'8, hanyuma rero akaba aja kugwana muri CNDD-FDD muri 2005 niho yinjizwa mu gisirikare c'u Burundi abafise nimero matricule SS 1050. Kwigenekezo rya mbere kwezi kw'indwi 2023 Nsavyimana Dioneze yahawe ipeti rya Lieutenant Colonel asanzwe yegukira ikambi icungera umukuru w'igihugu BSPI. Abasodero bamuzi bavuga ko afise itazirano rya rofiri ngo kubera igihe yakura mu gatumba yari umuntu agwanya ibiturire. Abasodero bakaba bavuga bati Nsavyimana Dioneze nta bintu vy'ubusuma azwimo, ariko kandi kumbure kubera amashuri make si umuntu atahura cyane insiguro zisaba ubwenge bwinshi. N'umuntu gendera mu murongo bamubwiye ataguhiga imanga navyo kwiyumvira birebire araseka.
mu mabanga rero ngo yajejwe harimo no kuba ujejwe umutekano officier d'ordonnance wa Joseph Butora kiricegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu. Ntwazaga bari yegereye cyane Perezida Varisito Ndayishimiye nk'uko umwe mu bahoze bagwana muri CNDD-FDD bavuga ko Nsavyimana Dionese afite n'imigenderanire idasanzwe n'urugo rwa Varisito Ndayishimiye. Nsavyimana Dionese amaze igihe apfakaye ari ku gihe yubaka urugo rw'iyonjeri Ndayishimiye niwe yababereye muhagarikizi iyo uburuhuko bugeze abana ba Nsavyimana Dionese barakunda kuruhukira ku kirimba kwa Varisito Ndayishimiye. Abavuze ko bano bana baba biga ku mashuri azimvye barihirwa n'ikirimba c'umukuru w'igihugu. Nk'uko rero isoko ryacu ryavyemeje kirwa rya Lieutenant Colonel Nsavyimana Dionese mu iperereza ni intambwe ikomeye Perezida Ndayishimiye ariko arakora mu kwigarurira iperereza. Kugeza ubu rero Ndayishimiye aridoga ko SNL irimwe abakozi benshi bayoboka canke bashigikije General Nangiyome Bunyoni wifuza kugera aho iperereza azoba yaryifatiye ryose aciye kubizigirwa biwe. Abasirikare rero bahora bagenwa mu kurongora iperereza mu ntara kugeza ubu nka bose abatwara iperereza mu ntara bahora abapolisi canke abasivili. Iperereza rya gisirikare canke JB niyo Ndayishimiye yahora yizera akurusha. Ni naha rero duhejereje amakuru yacu twari twabateguriye muri uyu mwanya. Mbasabe kugira ngo ntimucikwe n'andi yose tuzogenda tubashikiriza kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda muko wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagizaho. Imana ibahezagire mubandanye kugira ibihe byiza.